nzana nk'ishavu kwi trap niga ku mutima life nayigoma idunda dunda nk'ibyina mpeze nshike ngaho meka reba nk'uzinywa haheza akanya duhagarikiye no kurukina. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry ya Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazo n'abashesha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora kabandi dukinkimana hama dusa dukinamugwa kunzi ba Bujahit TV Ronald ndi kumwe na 24 mu rapper novuga bishoboye cyane muri no industry plus 257 ni bench nizere yuko mu bwa mbere mwamubonye ariko jewe su bwa mbere ndamuzi kuko arabishoboye cyane. VP bro? Safi Beni. Biraza neza. Bon kweri ndashima Imana. Turifonda kene kumwe ikintu cyambere wanje gukora ugiruze ngaha. Before yuko nza ngaha nagize sport. Heza sport ama ndafata kadushe nkuko twari twavuganye rica ndaza ngaha kuri gahunda. Yego. Ni 24 kuri kiwi yashinye kwitwa 24 bro. Bon mu bisanzwe ico kibazo abantu benshi barakimbaza. Gusa nk'umu journalist ubaye wa mbere ukimbajije. 24 iyo de nagomvye gusikura jewe n'Imana yampaye iyo ngabirano ni jewe niyo Mana yampaye ingabirano hama ako kane nako ni nuko tuvukana muhira turi bane nabo bane nako kabiri ya jewe niyo Mana yampaye ingabirano. 24 ari muri 2 akasubira kandi kuba muri 4 muri 2 harimo niwe n'Imana muri 4 hari kumwe we nabo bavukana kuri kutashizemwe bagenzi bro. Manza kuraba konta sana mu buzima urumva hari abaciye bambaza ati kubera iki wakomiriye umuvyeyi isi n'umuvyeyi naho ntorinda kumushiramo arafisa akamaro mu buzima bwanje ariko nagombye guha ikibanza iyo Mana yampaye iyo ngabirano ya nabo tuvukana kandi zere ko n'umuvyeyi hari hose yumvise yuko warahaye ikibanza nizere nawe nyene arabitahura neza arabitahura cyane kuko Imana n'umuvyeyi wa twese n'umuvyeyi wiwawe n'umuvyeyi papa wawe n'umuvyeyi wawe boss. Yego kabisa. Ndekene kumenya 24 indirimbo nuvuga style akunda ni secular canke profane? Ni secular canke ni gospel? Ni secular. Yeah. Secular bro. Yes. Ni gospel. Na gospel nyene urarabuka gacishamwo urinze ukora secular uracishamwo gospel ugashimira Imana. Ntaco vyica gusa ndakunda secular sana. Yego. Bigo wavyisanzemwe gute vya music hoga bro? Ibintu vya music je nakunze nkunda music. Byahereye mu gutamba. Bon, sinari professionnel gusa naragerageza. Hama hagenda narakunda no kuririmba sana naza ndasubiramwe indirimbo z'abandi numva iwana bikanyanspira sana. Niko gufata decision nanje atireka nkompoza indirimbo ziwanje ndabe iyo bitera bica. Ni 24 afise indirimbo yiwe nshasha yise ivyanje vya kwangu. Bro vyagenze gute man? Indirimbo kwa nini au kuimba cyangwa kuri kutarimbira ati vya kwake vyiwe muri irya ndirimbo mu isanzwe byari bingize harimo ukuvuga ibingize no kuvuga ibigize iyi industry surtout muri hip hop kwera naririmbye hip hop ndavuga ukungene hip hop barayicinyiza iwacu navuga ukungene batayishira mu mahiganwa kandi ari impano mu zindi bakayikumira kandi tuzi ko nyuma y'iki gihugu mu bindi bihugu hari abibeshejeho gusumba kandi wanashaka muri isi yacu genduraye mu baririmbye abambere babayeho kuruta abandi n'abaririmbye ba hip hop 100% n'abaririmbye ba hip hop ukacurabi wacu nyene bayicinyiza kandi uzorabe ni nayo ihanura vyinshi mu kanya gato hip hop paraporo yo kubicisha muri R&B nari nsko ndabivuga rero ndavyitwa ivyanje nyene yego vya kwako ivyiwawe unovuga yuko ubita novuga ubisiga amavuta uvuga ko bimeze neza uvuga yuko umuntu atari muri hip hop yo bahombye bro. Suguhomba kweri umwe wese ajaje y'umutima w'umutwaye ariko nizere ko umuntu wohanura ko yoja muri music kumbure umubwira ati sizoja muri hip hop aho uja muri R&B. wapi umuntu yambwiye ngo umuntu arimba R&B ngo nawe uvuga ngo na ra ubasha kuva mu indirimbo mugabo ngo hip hop canke rap bro ngugira ngo wandike ngo bisabe amasiècle nta myaka ni n'amezi naya biravana kweri ari usanga bitwara umwanya munini gusa buryo uzorabe ni nayigoye cyane hip hop yego gutwara umwanya ngana gute jewe ndavyihaye kabisa nkiha subject ngo nandike ko no munsi umwe canke ibiri. N'ikibazo ncendo ngo nyene ngomba kumubaza ni 24 mbe kubera iki ngaha muri industry bakumira hip hop canke bakumira rap wowe bibaza ko ari kubera iki bang? Icambere biva ko
uzorabe kenshi muri ubu Burundi bwacu uri umuntu uririmba hip hop abona abantu yampeti ni voyou ni gitandero urumva bakabona urabizi muri baba bavyeyi bacu urenganye kwibarabara wambaye ihereni wampeti yononekaye urumva ugasanga rebe igihe birakurira no mu bantu kandi rero sinzi ngene vyagiye guhindukira muri iyo minsi ya kera hip hop niyo yari domina sara R&B niyo domina R&B sinzi ikintu cyagiye gupfa rero birononekara gusa nyene n'ubundi no kubisaba Imana kazosubira kuba neza. For you udapendereye man kubera uri umurapper sivyo indirimbo zovuzwa muri show canke indirimbo ziryoshe guperforminga muri show ni indirimbo zimeze gute ni za rap canke za R&B muri show muri show ni rap ni hip hop kabisa kuko turarayibona no mu baririmbyi bandi bo muri Industry Plus 257 barimba R&B yagiye kuri stage kubera iki atashiraho beats ya hip hop bro hamago usanga ku radio benshi bazindirimbo za R&B birababaje ga bro birababaje man birababaje sana uzoraye niyo bagoma no gukora ama beef binjira muri hip hop canke rap kubera iki badakora muri R&B ntibikunda right now hariko araba novuga ibintu biko ravuga ngo muri industry novuga harabonetse umurapper umwe kwazi kwizina rya Fabelove ariko aradisinga abandi barapper avuga yuko abarapper bandi bose badashoboye novuga abandi bose aravuga nabenshi batandukanye for you ya ndirimbo yakire gute man kabisa icambere congrats ujya mu drama hari hose ndirimbo narayumvise kabisa yego hama ni droit yiwe kudisinga yego arafitiye uruhusha mugabo si jewe kuri jewe si ntibiri appréciable gose kuba yaracishijemo amazina y'abajya abantu gusa nta kibazo umwe wese abikora uko avyumva kandi n'indirimbo nziza kweri ego message yashikirije nizere yuko kuvyo yavuze kuri bajya abandi barapere wewe wabitahuye nkuko yabitahuye bon je sinzi je nta kubitahura nabishizemo cyane kuko sindimwe mu we yavuze muri rya ndirimbo wakuye mu ikiga bro muri rya ndirimbo muri rya ndirimbo je kwiri narumvirije amajambo nyene yavuze ndumviriza abaririmbyi yavuze ndaraba ama comments gusa kabisa indirimbo yari imeze neza ego indirimbo yari imeze neza kandi n'umudi wari umeze neza kandi yaratubwiye ko ari challenge twarageranye ikiganiro Fabelove yarabitwibwiriye ndakeneye kumenya ko barumvise amajambo ivyo yavuze yarabeshe canke ariko aravuga kuri bro urumva kuvyuzi wewe kuri jewe sino juja kuko umuntu umwe myose afise point of view ugera ashobora kubabona nakameze ukundi je nakankaba ndamubona ukundi urumva kujija kweri no ngomba mbeshe wowe uko yabiririmbye wewe niko abibona kabisa ariko nizere yuko a 50% base ugira icyo uvuze bro kuri rya ndirimbo ni top nako kuri message nziza message jewe nakubwiye indirimbo ni top je numvise ari bon kabisa indirimbo ni bon kandi congrats ahari hose kabisa canke wanka ko abandi barapere mani bomva ivyo bavuze nawe banyumvika imana navuze ati rya ndirimbo ni congrats ahari hose ewa ni indirimbo ya bien n'ububasha bwiwe abikora uko avyumva ariko nizere yuko kenshi habaye umurapere akadisinga abandi novuga ko benshi batabikora badabishira ko umutima mubi abari challenge bro ari challenge kweri kandi je sinzi niko numva ngo no gutextinga inbox umuntu aba yamanje kubibabwira before yuko abavuga kakumenyesha ati man je nzo gucishamwe mu ndirimbo nibe necessary yuko ubwira message azotanga muri iyo ndirimbo yiwawe gusa akabikubwira yaravuze no utundi turapere duto kumbere turamenyekana bro muri to turapere nizere yuko uburimwe cyangwa nturimwe jewe sinzi je gusa bon je siho nishiraho yavuze siho nishira wo kwishira kuri he muri urujya ruhande yariko aravuga bro je nta muri bijya byose yavuze nta namye ndi wapi kabisa nivyanje kumburesha kutugira freestyle kidogo bro niho genda uko nyene man todokure mugagura wizima kwefuko bimeza abantu hari yep nzana nkishavu kwitrap niga ku mutima life nayigo midunda nk'ibyina mpeze nshike ngaho meka rebo nkuzinywa haheza kanya duhagarike no kurukina jewe ngaha ngute sa kuma verse nigo gumufituri vdis raba nawe nkuciga bro rap kina gemore kane n'abapinga Louis life jewe ndayitesa nguma mbona mpiga pizza hirya nino nawe gumusuiva nanje ngenda niruka nkutsinya niga ishamba niri karibu mike ngiyi hano ishamba ngiri karibu mike ngiyi hano mbego uzomishobora novuga 24 we nuraja mu bintu by'amabeef oya kabisa kizire ko rap utazuba y'amabeef ndanavyifuza mu bisanzwe abantu barambira 24 urakora rap cha gusa je indirimbo ya kabiri ntiyari rap yari still ya dancehall kubora indirimbo yitwa Buffalo kandi je dancehall rap ndayiririmba ariko dancehall ndayikunda gusumbya rap
kandi ndanifuza yuko bigenze neza rap noza ndacishamo ngomba dancehall aba ari iduga cyane kuko turumva zomba aba DJ umwanya wose bariko bariduga ngo nta ndirimbo dufise zitambika cyari nararavye live yari kiraba yo mu DJ atari wino singombye kumuvuga akavuga ngo indirimbo zo mu Burundi ngo wapi ngo nta kigenda ngo biki nibiki gusa so kuvuga iki indirimbo mu Burundi ziriho zitambika wanashaka zinaryoshe gusa ngira ntiziba zimeze nkuko bazifutse yego aba DJ bavuga ko vyonye bro nizere ko atari vyiza kandi nizere ko mu Burundi ngaba rap bararirimba novuga yuko ba Bface hajya bose bararirimba fresh rap zabo niza fresh ba Fabelove n'indirimbo ariko gusohora man iratambika man indirimbo ya bon man hip hop ni nayo biryosha anashaka hanini right now ugeze ku ndirimbo zingahe bro right now ngeze ku ndirimbo 3 batsari izindi yeno sanga zanditse umuntu agenda arabifatira umwanya ku ndirimbo ya mbere nayo nayisohoye mu kwa kane 2019 chamara umwanya munini mpowesheje bitkumva zitamvuye ko nasiye gusohora indi ndirimbo mu kwa mbere k'uyu mwaka ariyo Buffalo aca ndavuga ati reko nari natevye uko kuntu kandi hariyo n'abantu je baguma banyandikira inbox man bigeze he warahevye ivyanje sinatebeje amezi 3 nafuye kubona iwana indirimbo yagiye aho yari yifuza gushika nabonye ko yahageze ati reka ndabahindure mve muri dancehall nsubire muri hip hop biga ho ubona abantu bavyakira gute feedback zimeze gute bro je ndaronka feedback nziza so kwibishera ndaronka feedback nziza gusa hariyo nabo bambwira ati man wewe subira muri just style ya Buffalo ya dancehall ukubite dancehall urayishoboye cyane gusumbya hip hop but hariyo n'abandi bambwira ati man wewe guma muri hip hop ntusubire gusquata gusa je kubwanje kweri ndavye ndabona ko na je dancehall ariyo bon ndakene umfashe ibintu bibiri ikintu kimwe ku bantu babiri ni Bface na Fabelove na barapa bagenzi bawe sivyo barimba hip hop niki cyo bahanura bro cyo bahanura oya jeno basaba gusaba twereke no byitwa gute ingendo nziza inzira nziza twebye batoye babo batwereke heza baducira inzira nziza imwe dushobora gucamo natwe tugororotse tutagenda turatembagara nivyo byiza uko baradukurira baduciriye inzira nziza natwe tuzocira nziza bari nyuma yacu ni 24 twari kumwe rero muri plateau za Bujahit TV novuga yuko mu buhumbe wa Bujahit TV nizera ko byagenze neza bro byagenze neza kabisa thanks sana man ku muntu bayifuza kurikirana 24 social network ziwe zitwa gute social media novuga ahazi social ziwe kuri Facebook ni aspect 24 Instagram ni aspect 24 Snapchat ni aspect del hama kuri YouTube ni aspect 24 official uramaze guharira umuntu bro guharira agomvye kuvuga se guharira umuntu kumukubita cyane ukamucana mu ndirimbo oya aho sinda gusa muri ivyanje si wumvirije birimo gusa biri kode ari abantu wacanye kode ari abantu wacanye yego batari banga bro bavuga bariyumviriza bazoca bavyumva kumbure umuntu akeneye kumenya abantu telefone uvuga yo bakoreye ko nuvuga ko kubisoka amakonti man agenda yumvirize kuri YouTube yiwe channel yiwe yabivuze genda kuri YouTube yitwa gute bro aspect 24 official tuzosubira rero inshallah imana bikunze on the mic yari Benny behind camera CK professional mu Bogart tuzinanye nogere subscribe bye